jewe ku bwanje ndemeza yuko ari uburenganzira bwa Gatogwasa kuja muri ayo matora eka mbere no guhumiriza abanywanyi biyo kuyajamwo, ariko nanje mvuga none ko uko byagenze mu 2010 abizi baramwivye amatora aritwara baramwicira abantu isinzi birangira gutyo. Mu 2015 hoho ibara ryaraguye baratsikije inganda, araja mu matora, araja mu nama nshingamateka, araronka mbere n'abashikiranganje, ariko iyo leta nyene yagiyemo. Iyo leta uno munsi niyo iriko iragirizwa n'amakungu ko yakoze ivyaha vy'agahomeramumwe, les crimes contre l'humanité. Sinzi ko mu vyumva naho ku gace kabo bashikiranganje ba senere kumure batafashe inkongo barasugurwaruka barasabo ba senere ngo ni leta bari barimwo. Alors mu 2020 uko nyene mwarabonye hoho yaranagiye aritwara aravuga ko bamwije amatora, mwarabonye byarabaye. None imyaka 15 uri muri vya bindi nyene ntuhindure aho niyumva ko jewe mfite n'andi uburenganzira bwo kugira amakenga. Alors jewe ku bwanje mu rumengo ndi umunyapolitike, jewe nta matora y'inkinamico nkayo nojamwo, nta matora y'inkinamico nojamwo guherekeza umusuma nzi yuko ejo aziba amajwi y'abanyagihugu harimo n'abanyagihugu bayoboka umugambi wanje bakibwa tukibwa hanyuma tukabihezagira tukavuga tuti turibwe ariko turavyemeye. Ivyo je ntabyo nshobora. Naho rero mvuga nti jewe sindavyumva na gato, kuko ngo numengo naho uvuga ngo harimo kugomba gukingira abanywanyi biyo ngo batuma kwiyandikisha kugira ntibicwe, ahubwo birabahitana kuko hageze kwiyamamaza abahora baja mu myiyamamazo ya Gatogwasa nibo baheza bagataha ntibashike muhira, bahora baca bicwa abandi bakanyuruzwa. Ivyo byose rero jewe biba ari ibintu ntashobora gutahura ingene nohimiriza abantu mu bintu nzi ko bibatwara mu gutwi. Kandi rero taho nyene kuri Gwasa twovuga, ariko reka ndakubwiza ukuri nka Ecclesia Katolika iyo urazwi ingene babona ko ajya amatora kakizovamwe, babona yuko ajya amatora ari mu gusuma bwatanzwe kwigaragaza, babona yuko ajya amatora adakurikije ibintu inzira za demokarasi, bakanayavamwo bobo kuko kera murazi ko Ecclesia Katolika yahora ifata ikarungika muri iyi migwi jeje gukurikirana iby'amatora, yarakunda gutanga abarorerezi bayo bavuye muri Ecclesia, abasenyeri, abapadiri, ababikira, ariko murabona haheze imyaka Ecclesia Katolika ibivamwe. Ariko nkabona umengo hari ibintu itari kirakora yategerezwa gukora kugira ifashe abo bayoboke bayo, abo bakirisu bayo, izo ntama zabo bazifashe gutahura, bazifashe kandi gufata inzira ishika. Ivyo rero nivyo mbona umengo ubwo ruhara ntabwo bariko barakora, nibo bandi nande ntatahura ukungene ibintu biriko biragenda n'ingene bavyifatamo. Naho mvuga rero yuko hari ibintu biba kuri jewe ntashobora gutahura, kuko mbona umengo si birimo urukiza rw'abanyagihugu bazotora, ni birimo ibizobica. Rero sinshobora gutahura ingene noreka abanyagihugu canke abanywanyi banje bakaja mu nzira idashika, bakaja mu nzira izobica kandi ndabibona.